Namakuru ateye ubwoba ahejeje kudushikira ariko aravugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi aho ibintu vyasubiye kuyangara. Kare twabahaye inkuru ikomeye cane, ni inkuru iteye ubwoba. Twari twababwiye yuko General Prime Niyongabo rukomeye cane urugamba hagati ye na President Evariste Ndayishimiye, ariko kuri ubu ngubu reka tubabwire amakuru duhejeje kuronka muri CNDD FDD. Ibintu vyahejeje gukomera cane. President Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari wenyine. General Prime Niyongabo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'inama nshingamateka, Mutamagiras Daniel Ndabirabe, Gervas Ndirakobuca umukuru w'inama nkenguzamateka, abo bose bahora bagaragara yuko aribo bashobora gufasha President Evariste Ndayishimiye, abafashe mu minwe igihugu kuri ubu ngubu bahejeje kurekura President Evariste Ndayishimiye. Ibintu vyakomeye cane, ntawe uzi yuko buri buze guca, bose baraye ntibuca. Amanama akomeye cane ariko araba. Ikibazo ca General Prime Niyongabo ndetse na President Evariste Ndayishimiye kiraraje inshinga abasended FDD. Ikibazo ca President Evariste Ndayishimiye nica Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga w'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi kiraraje inshinga abasended FDD. Kuri ubu ngubu igihugu casambutse muri Etat Majoro, ibintu ntago vyoroshe. General Prime Niyongabo yatanze amategeko akomeye cane. President Evariste Ndayishimiye kizigenza w'ingabo z'u Burundi kuri ubu ngubu nawe yatanze ayandi mategeko. Intambara hagati y'igihugu cibanye cy'u Rwanda ndetse na President Evariste Ndayishimiye n'igihugu cye cy'u Burundi nayo irabandanije, imyiteguro irageze kure. President Evariste Ndayishimiye intumbero afite niyo gutera igihugu cibanye cy'u Rwanda, aho ibintu bibandanije gukomera cane. Imbonerakure, abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, abasirikare b'u Burundi, ingabo za FDLR mu rw'inkorabara wasize ko zonyabwoko mu Rwanda nk'uko leta ya Kigali ibivuga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 honyabwoko ryakorewe abo mu bwoko bw'abatutsi. Kuri ubu ngubu icuka cibi kibandanije gututumba hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye nuko leta ya Kongo yashigikiye abo ba FDLR. Kuri ubu ngubu na leta y'u Burundi yabijemo, kuko nayo nyine irafise ibirindiro bya FDLR mu Burundi kandi bariko barafatanya mu bashaka kugirira u Rwanda nabi. Impari zikomeye cane ziri hagati y'igihugu cibanye cy'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu amakuru tugiye kugaruka ko cane na makuru ariko aravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Kuri ivyo vyose ibintu bibandanije gukomera cane. President Evariste Ndayishimiye ahakwa gutembagazwa ku butegetsi. General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu yahejeje kugira ishavu rikomeye cane aravye ivyo yafashije President Evariste Ndayishimiye, harimwo n'amakudeta menshi yagiye aramutegurirwa, ariko Prime Niyongabo akaba yaramamye bikomeye cane. Tubibutse yuko General Prime Niyongabo ari n'abatumye kudeta yari yateguwe na General Godefroid Niyombare. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko ari mu Rwanda, bikaba bigize iminsi bivugwa yuko yajabutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku masezerano akomeye cane yagiranye n'umurwi M23, uko ari amasezerano akomeye cane kandi ari amasezerano arimwo ubufatanye, aho Godefroid Niyombare yoba yaragiranye amasezerano avuga yuko M23 gifata igisagara ca Uvira nawe nyine bazamufasha guhirika ubutegetsi bwa Gitega. Ni mu gihe President Evariste Ndayishimiye nawe ashaka gufatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa Kigali, aho ibintu vyakomeje gukomera cane. Reka twigarukire kubiriko biravugwa mu Burundi, aho tuza kubabwira amakuru y'inyinyurana riri hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Kuri ubu ngubu yipanze ko ari we agomba kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi, urongoye inama nkenguzamateka, yahoze ari umushikiranganje wa mbere wasimbuye
Generali Arengiyome Bunyoni kuri ubu ngubu apfunzwe, ariko nanone akaba afise n'ikibazo gikomeye cane, aho bamwe n'abandi bariko baravuga yuko ashobora gucikana bitewe n'indwara ikomeye cane yakuye aho apfungiwe, ku buryo bubabaje cane kandi buteye impungenge, aho Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko agamije kumwica. Ariko nanone amakuru ariko aravugwa arahambaye kandi aranateye ubwoba ko biriko birabaga mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari kumwe nande? Hari amakuru twari twababwiye kare avuga yuko General Prime Niyongabo ariwe wategetse ingabo yari yagavye ko zarinda Uvira zivayo, ariko nanone bikavugwa yuko ivyo vyakozwe mu gihe General Niyongabo yariko arashwana na Perezida Evariste Ndayishimiye, bivanye no gupfa umwina w'amaronko bakuramwo inzahabu za Congo ndetse n'amafaranga bahora bahabwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi urongoye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko M23 yejeje gufata igisagara ca Uvira, integuro zikomeye cane zo gufata igisagara ca Bujumbura zirakomeje hamwe na M23 ndetse n'imirwi y'abaroberi irwanya leta y'u Burundi, aho muri ano makuru tuza kubabwira byinshi vyinyegeje. Ariko nanone intambara irakomeje cane muri CNDD FDD, amanama akomeye cane ahanura abategetsi bakuru yuko batabandanya mu ntambara hagati yabo, kuko bafise ibibahanze umwanya n'umwanya, ibara rirashobora kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose turabigaruka ko rero muri ano makuru twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe, fyondako kugira ngo uzurabana natwe mu makuru n'ibiganiro twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mbere yuko tubabwira inyinyurana mu bihangangiro bya CNDD FDD, imirwi yejeje kwipanga, Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari wenyine nk'uko twababwiye mu ntango. General Prime Niyongabo ariko arabana ijisho ritari ryiza hamwe n'umukuru w'igihugu. General Prime Niyongabo yagize ngabogozwe, ariko bamwe n'abandi baramama, bikavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atahirahira gukura uwo amaze imyaka 13 arongoye ibiro bikuru vy'igisirikari, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba yaragiriwe inama ikomeye cane n'urongoye inama nkenguzamateka. Uwo nawe nta wundi ni Gervas Nderakobuca batazira Ndakugarika. Kuri ubu ngubu arongoye inama nkenguzamateka, aho Ndakugarika yagiriye inama Perezida Evariste Ndayishimiye canke yamuhanuye ko aramutse akuye Prime Niyongabo agize imyaka 13 arongoye ibiro bikuru by'igisirikare c'u Burundi ari rwo rupfu rwiwe, kuko General Prime Niyongabo yahejeje kubaka ikibuga gikomeye cane mu basirikare ndetse n'ibindi bikomeye cane, aho kuri ubu ngubu vyagaragaye mu rugamba ingabo z'u Burundi zari zirimo mu rugamba M23 iriko irarwana n'igisirikare ca Congo gifashwa n'imirwi ya Wazalendo ndetse na FDLR yasize ikozeho nyabwoko mu Rwanda, ho nyabwoko ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi, aho General Prime Niyongabo yeretse ndetse n'abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. General Prime Niyongabo yaberetse yuko ibintu bitagomba kumworohera mu gihe abandanyije kwitwara ukuraho. Perezida Evariste Ndayishimiye arabibonera neza mu gihe General Prime Niyongabo yahamagara abariko bararwana akababwira gutaha, ko Perezida Evariste Ndayishimiye ko atakindi ashaka usivye amaronko ariko arakura mu ntambara ziriko ziraba muri Congo, bivanye n'amaronko ariko arahabwa na Perezida w'igihugu ca Congo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kuri ubu ngubu rero ivyo byose byatumye ibintu bikomeye cane. Kuri ubu ngubu mu Burundi General Prime Niyongabo ntariko araca canke ariko aravugana ryiza na Perezida Evariste Ndayishimiye, umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo nawe nuko
wowe bivugwa yuko yahejeje kwipanga ko ariwe agomba gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye vyanka bikunda, aho amakuru adushikira ateye ubwoba avuga yuko ibintu vyahejeje gukomera cane. Perezida Evariste Ndayishimiye abatamushigikiye barashaka kumukura ku butegetsi atagejeje ikiringo canke ataragera mu gihe cyo kwiyamamariza ikiringo ca kabiri, kuko abasendede-FDD bahejeje kurahira bararengwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye icyo kiringo atagikwiye bivanye nuko yishe igihugu. Intambara zikomeye cane ziriko zirategurwa mu gutera igihugu c'u Burundi. Hari intambara twababwiye mu ntango ijanye nuko abarwanya leta ya Gitega batoye akoyoko ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga yuko kubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze ico amarira abarundi kuri ubu ngubu atakindi cyitwazo yuko leta ya CNDD-FDD ifise ico ishobora kumarira abarundi. Ivyo vyose rero bamwe n'abandi bariko barabikorera ko leta y'u Rwanda irashobora kwitanga Perezida Evariste Ndayishimiye mu migambi Perezida Evariste Ndayishimiye afise. Muribuka yuko yatangaje ubwo yariko arayaga n'urwaruka rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga yuko uwo wese ashaka gukurako ubutegetsi bwa Kigali Perezida Evariste Ndayishimiye yiteguriye kumufasha. Kuri ubu ngubu bikaba bitarikiri agaseseshwa rumuri, kuko hari ibirindiro bikomeye cane vya FDLR murwi urwanya leta ya Kigali inkorabara zase zikoze onyabwoko umwaka w'1994. bivugwa yuko uwo murwi uriko urahabwa inyigisho za gisirikare nga mu gihugu c'u Burundi, kandi bakaba biteguriye gukurako ubutegetsi bwa Kigali. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba hanurwa yuko iyo ntambara aramutse ayijandetsemo kuri ubu ngubu vyamugendekera nabi, mu gihe Perezida w'u Rwanda yahejeje gupanga igisirikare ciwe RDF, ariko nanone bikavugwa yuko yiteguye bikomeye cane. Ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye nawe bivugwa yuko yiteguye, ariko Ndayishimiye akaba ashobora kudatsinda iyo ntambara, ariko ashaka gushoza ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu amakuru adushikira akomeye cane kandi anateye ubwoba ni ingene Perezida Evariste Ndayishimiye atariko arumvwa n'abasendede-FDD. bivugwa yuko abasendede-FDD bahejeje guhara iyo ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. bivugwa yuko yishe igihugu. Kuri ubu ngubu ata muntu ugihurumbira mugambwe CNDD-FDD, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akarwi ke bahejeje gufata umugambwe ufatanya n'igisirikare. Kuri ubu ngubu igisirikare c'u Burundi kikaba cyarajeje kumaramara, bikavugwa yuko igisirikare c'u Burundi gisigaye gitsindwa mu gihe byari bisanzwe bizwi yuko iki gisirikare kidatsindwa. Kuri ubu ngubu ibintu byakaba byahejeje gukomera cyane. Reka twigarukire ku ntambara iri hagati ya Prime Niyongabo ndetse na General Neva. Kuri ubu ngubu bapfuye ibijanye n'amafaranga bahora bagabura bahabwaga na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, barapfa inzabo bahora bakura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngubu buri wese akurura yishira. Arivyo General Prime Niyongabo avuga yuko atakihanganira ku rugero rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, navuga yuko atakihanganira kuko ari we mukuru, ari we arongoye canke bivugwa yuko ari we kizigenza w'ingabo z'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero birakomeye cane. Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ko aripanga kugira ngo asubirire Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu n'umukuru w'inama nkenguzamateka Ndakugarika wahanuye kenshi Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu wacinyijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu babona yuko igihugu gisigaye gitwarirwa mu rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo bamwe mu bafatanije urugamba rwa CNDD-FDD batariko barihanganira, ariko harava indyane zikomeye cane mugambwe CNDD-FDD. Ibintu birakomeye cane co bikoze, bariko barategura kudeta batariko ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abariko bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga yuko badasigaye babona ibintu kumwe, aho nabo bahejeje gucanamwo bitewe nuko ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi ari ibibazo biteye ubwoba. Bariko barahamagarira buri umwe wese ashoboye kuba
yatezanurira abarundi kuba yaza agafata igihugu maze akagitunganya. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye adashaka kuva ku butegetsi vyoroshe, baramugiriye inama mu manama maze iminsi araba kuba yatanga imihoho maze ku neza akava ku butegetsi agahabwa iteka ry'uro wahoze arongoye igihugu. Kuri ubu ngubu yaravyanse. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko adatsindwa, ariko nanone biriko biramubaho birateye ubwoba bishobora gutuma atsindwa. Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kwikura ko ibi bihangange bimugeramiye, canke arashobora gutsinda urugamba maze akabandanya kurongora igihugu c'u Burundi no matora y'umwaka wa 2027 agatsinda amatora akayatsinda Reveriyano Ndikuriyo agatsindwa. Cyakora birakomeye cane bivanye nuko Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu nawe akomeye cane, yajeje gupanga umurwi witwara gisirikare arizo Mbonerakure zegukira mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Abo bipanze nkaho umengo ni abasirikare, ariko nanone Ruhendo Perezida Evariste Ndayishimiye yagize nuko aziko izo Mbonerakure zimuyoboka kandi ziyoboka Prime ziyoboka umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi. Ibi zuguruzuguru ko mu bihangange bya CNDD FDD ribuze guherera hehe. Mu yandi makuru tuza kubabwira icyo bagikomeye cyane ca coup d'etat. Abari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye barafise ubwoba, ariko nanone baranipanze. Ku ruhande rw'abavugwa yuko ari basamuragwa abayoboka bahora bayoboka umugambwe, ariko nanone umukuru wabo ari umuhisi Pierre Nkurunziza kuri ubu ngubu bayobotse umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Nabyo birakomeye cyane. Mu kandi kanya turaza kubabwira byinshi bigezwe ko. Turakengurutse cyane kuri mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Ibyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.